nivyo harabaye ikibazo gwateza kuba gwabaye mu mwaka uheze rubaye mu mwaka gwateza kuba mu mwaka uheze ntigwabaye ariko muri leta twari twimviriye yuko ijambo nyene icubahiro yashikirije ko guruba gwabaye mu kwezi k'umunani ku mwaka uheze ntirube twavuga tuti naho byo tugora uku kwezi k'umunani rukaba wacubaza ikibazo c'uburyo no mu nama duheruka kugira nabo vyega bose twavuze yuko tuburondera muri leta ivyo bindi byose uvuga ngo tuzobirondera ku ruhande kubagira neza n'abandi abasanzwe badufasha twarabonye ko bigoye ubu rero twifuza atakituva kandi ntari gitegezwa kutuvangira kubera yuko tutarukoze muri uyu mwaka duzoca bitugora ibikurikira byose by'amatora ya 2025 objective dufise rero nuko uru rusansuma rukogwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 kugira bidushoboze yuko umwaka wa 2025 dukora amatora ibiharuro byose bizwi neza bizonaduhana image y'igihugu bimwe byose tukuma tuvuga atabarundi wari miliyoni 12 dushobora kuzoshika tukatangara tugasanga bararenga ivyo byose turakeneye kubimenya kugira tugire la planification de développement y'igihugu cacu tuzi abarundi baba mu gihugu bangana iki ivyo nivyo bizotuma tumenya nuko twitwararika ibintu n'ibindi hamwe tuvuga tuti arivyo twakunda kuvuga ngo tuvyare ku rugero babo dushobora kurera niyo twasanga ibiharuro uko bizoba bimeze nivyo bizotuma niyo rangaje tuyihindura kuko dushobora gusanga amazi amaze kurenga inkombe ugasanga turafashe n'izindi ngingo zirengeye ivyo twahora twibaza byose